gishinga cyo kwihebura wacizwe n'ibosha. Aha Musanze nkaba ndaharangurira ibikorwa byo gukora amabaffle ndetse n'amampli, nongera fabrika canke ari nk'abaje baje gukoresha amaradiyo yapfuye yakora n'amagroupe ndetse n'ibindi, dukora n'ibintu by'amasonorisation, ibintu by'amamanzi. Mbere nakora jenyine ngakoresha umutahe nyine bayabaye nyine, ubwo ati umuntu akora kamwe nta byo gutereka byaba, unakora kamwe hama agacata nk'umukiriya agaca kagura ntasubira guha ukundi nkora kandi. Niho rero muga ubuye twace tuja hamwe n'abandi turitura ikigo PAEEJ kiratwemera kuduha umutahe uburyo dushobora kuronka ibyo dukora, umukiriya akaza bisanga washaka akaduha na komande ashaka. Kuko nk'icyo gihe nk'ibaffle nini sinashobora kuyikora, baffle nini sinashobora kuyikora ko nahari uburyo buyikora, nsanga nosanga ahubwo nzoca mpagarika. Rero aho tugiriye muri ibyo turiyumvira, turapanga, turavuga ati reka dukore binini na bito ku buryo uwuza agishimye agura, uwuza agishimye akota. Bivanye hariho ababa bafite imanza baba bakeneye ibintu binini nkabijya nk'ibyo byo hasi, nta benshi baba babifite ngaha mu karere, baza bagakotesha. Muri ibyo twabishitseko kubera ikigo PAEEJ. Imbere yuko ndonka umutahe sinarenze duto hari utubaffle duto tugugwa 120 gushika 105, 108. Ndaronka amahera ico gihe, none ko homba ngiye kwanima ayo najanye baffle 2, ayo bamasiye bampa njanye baffle 8. Ico gihe bampa amafaranga 70,000 canke wisununuye akama nk'ihumbi. Mugubu ndashobora kugenda bakama amajana 4. Nk'ubunye mwibi bihe by'impeshi niki inyungu si nyinshi ko ibinye bigugwa muci intango zici ni nyene muci ahanini. Mugabo umuntu ashobora kunguka nk'amajana 4 nk'uko ukuntu azabagura kamwe canke urumva biranyurana. Hari uko tudashobora kuronka bakabaza gusa kugira babitware mu mutwe, nuko tubashobora kuzira rimwe. Umutahe wa PAEEJ natangwe gusubiza amafaranga ngana no miliyoni y'amarundi. Kandi mugambi ntingira nkore ibaffle nka 10, miga nk'abantu 8 kuko ndahiga abafundi 3 n'abandi nyene baza baraponsa bijya biba birengako n'abakata.